Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Turi kwerekezo rya gatandatu kwezi n'ubucenda mu mwaka w'2025. Ndamutse cyane abantu bose badukurikirana baherereye hose, yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari muri Tanzania, abari Kenya, abari Uganda, abari Mozambique, abari South Africa, abari Zambia n'ahandi henshi mberereye muri Afrika. Tutibagiye abari muri Amerika, abari muri Europe, abari muri Aziya, nabo bumve ko tubaramukije, tubahe n'ikaze kino kiganiro cyacu cy'uno munsi uko wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu. Yesu uko bisanzwe mwari mumenyereye tuba kenshi turi kumwe n'umusesanguzi, ariko umusesanguzi ntabwo turi kumwe ari gusenga kuko uno munsi n'umunsi w'isabato n'umunsi w'ubwiza cyane. Byatumye rero tudasubira kugaruka muri studio kuko muzi ku gatondo twari twazinduriye ngaho kugira ngo dushobore kubabwira bimwe cyangwa ibi, ariko ntabwo byinshi twabibabwiye, ariko nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo turabire hamwe situation ziri mu bice bigiye bitandukanye. Ubona yuko hariho byinshi biriko biravugwa. Yes, hariho byinshi biriko biravugwa na cyane cyane aha mu gisagara cya Uvira. Yes, nkuko bisanzwe abantu benshi bazinduye banyandikira, abandi bampamagara bambaza ati Uvira bimeze gute, situation zimeze gute, ariko se nayo bwarakumanya kugira ngo nshobore gutora kugira ngo ndababwire situation ngene zimeze. Ariko uko bimeze kose situation twazimenye, ibidasanzwe bihari twashoboye kumenya uko byifashe hano mu gisagara cya Uvira. Ati rero muri Uvira bimeze gute, byifashe gute? Yes, je byatanguye ku munsi w'ejo nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro, niho mu gisagara cya Uvira hatangura kumvikana amasasu menshi cyane. Abantu benshi babanza kuja mu rujijo, ntibari bamenye amasasu cyari karava. Ariko uwo mwanya nahise ndondera umwe mu basanzwe bari ngaho mu gisagara cya Uvira, ari mu bajeje umutekano mu Wazalendo, ambwira ikibazo aho kiri, aho yambwiye yuko atari inyeshamba z'u Rwanda zinjiye, ahubwo ikibazo ari ikibazo Wazalendo ifitaniye ni FARDC. Ariyo mpamvu Wazalendo itanguye kurasa. Si FARDC yarashe, ni Wazalendo yarashe kabisa, kubera ko hari ivyo batari bahurije ko. Ati imeze gute? Umunsi w'ejo twe twababwiye ibijanye n'inkuru y'General de Brigade Olivier Gasita, ndetse tunababwira yuko yoba yasohotse igisagara cya Uvira kuko harabonetse protege y'imodoka zitari nke zisa n'izimuherekeje. Aho amakuru twari dufise bavuga ko yoba havuye kugira ngo ashobore kwerekeza Kinshasa, kubera ko urabona yuko abasanzwe baba muri ibyo bice basa nuko bamwinuvye, batamwemera kuko bari bafite byinshi bamwagiriza. By the way, bamwagiriza yuko ashobora kuba ari mu batanze igisagara cya Bukavu, igisagara cya Goma, bituma bene igihugu bo ngaha muri Uvira badashobora kumubwira icyiza. Avuga ati uyu mukomanda muzanye ngaha nawe dukeneye ahubwo byiza ngo tuzanire uyundi twebwe dushaka. Niyo mpamvu rero ku munsi w'ejo ibintu byasa n'ibigomba guhumbura, kuko byabonetse neza yuko Olivier Gasita yoba yagiye, ndetse abakozi bari bamaze kumenyesha yuko uno munsi mu minsi bandanye kuko bizobandanya, mu gihe bari bizeye yuko uyu Olivier Gasita yoba yavuye ngaha mu gisagara cya Uvira. Yes, niko vyagenze. Mu masaha y'ijoro harageze, ariko abo Wazalendo bamaze gushika mu masaha y'ijoro, hari ivyo biketse nyamba atari amakuru y'ubutasi bashoboye guhabwa, bamenya neza yuko General de Brigade Olivier Gasita akiri mu gisagara cya Uvira. Muravyumva, Olivier Gasita bijya yakoze cyangwa bijya vyakoze umengo ni protege muherekeje aragiye. Bavuga ko yoba ari frontage, yoba yarifashishije zino modoka za FARDC kugira ngo ashobore guhuma amaso abantu bo muri Uvira yuko yoba agiye. Ariko Olivier Gasita amakuru dufite yizewe ubu nanone tuvugana nuko Olivier Gasita atigeze ava mu gisagara cya Uvira. Ibi rero byatumye Wazalendo muri Uvira bashavura cyane, batangura kurasa amasasu menshi cyane, bararasa. Mbere amakuru dufise bavuga yuko Wazalendo bariko bararasira hafi y'ihoteli uyu General de Brigade Olivier Gasita yari yashikiyemo. Inyuma yaho bumvise yuko Olivier Gasita babahenze atigeze ava mu gisagara cya Uvira. Ibi
ibi rero ndazi yuko abantu benshi baca bibaza vyinshi cyane kubona indwi yose umunsi ugira gatanu umunsi ugiyeho muri Uvira atakintu kigakoreka, amasoko arugaye, amabotike arugaye, ni ville morte n'uruhombo kubene igihugu na cyane batuye mu ivyo bice, ndetse hariho n'abarundi bariko barabihomberamo ko abarundi bari basanzwe bakora imirimo bose ubu ntibariko barakora. Wazalendo barabanye hafi y'imipaka, barazanye amabarriere yabo, baravuga ati ubu ni ville morte, hazosubira gukorwa ikintu na kimwe mu gihe uyu general de brigade bita umunyarwanda w'umunyamurenge Olivier Gasita azoba yabaviriye mu gisagara. Ariko abantu benshi bagaca mu kwibaza nyamba leta yabonye uko abene igihugu bamwamagana kubera iki batemera yuko yohava. Ahaca ngaruka umusesanguzi yari yaba yagiye kumusohegera ejo ingene hakoreshejwe inama asanzwe ngaho muri Uvira kugira ngo bikunde babereke planet z'uwo mugabo Olivier Gasita, ndetse banamwerekana yuko atari umwasi w'igihugu, ari umusirikare wa FARDC atanka igihugu ca Congo. Mugabo Wazalendo babiciye amazi aravuga ati ivyo badukoreye turabizi, igiti nikora mu jisho kabiri, ahubwo natuviriyeho murabo yundi mushobora kumuhamplasa mutuzanira ubundi twifuza ko murabizi yuko abo Wazalendo nabo basikiwe. Noneho deje n'abakongomani bose la majority umukongomani yasikina abacasi ego kabisa aravuga iminwa abakongomani barayifise kabisa, barayifise ishavu riri hafi cyane. Reaction bagira ntibari nziza mu gihe udahuriye ku kindazi abeshi mwabanye n'abakongomani murabizi. Kugeza rero na n'isaha tuvugana imigwano isa niyahagaze gato, ariko amakuru dufise nuko Olivier Gasita akiri mu gisagara ca Uvira. Ati rero biragenda gute ibi ni ibintu donc tugiye gutega iminsi, tugiye guhigiye kugira ngo tubashe kumenya uko bizorangira, kuko nyamba atarahava, nyamba leta ya FARDC leta ya Kinshasa ataco irabivuga ko ni ibintu novuga yuko biteye urujijo, birateye urujijo cyane. Ariko reka tubirinde, ndazi abantu benshi bamukeneye kumviriza station ya Uvira kabisa nuko bimeze. Amasaso mwumvise jo mu ijoro si yari mbebise tisafuriya, si yari ndobo ikorokeye hasi, ikasi n'umuyaga wari utwaye inzu, n'amasaso yari kararaswa n'abawazalendo bumvise yuko uyu general de brigade Olivier Gasita akiri mu gisagara ca Uvira. Ivyo rero n'amakuru dukomeza batohoreza, ariko twagira tunababwire yuko amasasu barasheje mu ijoro, aho abantu yashoboye gukomeretsa. Yes, hari abantu yashoboye gukomeretsa batari bake. Rero murumva yuko ibintu bitameze neza mu gisagara ca Uvira kabisa. Ugiye kuraba ubundi buryo bashobora kubikemuramo, kuko urabona zino nyeshamba zinaga gatoki, zinyeshamba zinaga gatoki, ndetse no muvugizi w'izinyeshamba yavuze yuko begereje Uvira. Bega mu gihe muri Uvira aho batara amahoro ataguza guhari, zinyeshamba bizovyorohera kubera ko bizobohera kwiyefilitra muri Uvira, kuko barazi ko Abanyarwanda aba Wazalendo bari panike n'uyu muzo wa Olivier Gasita. Nico kibajiraje singo tuvugana. Rero usanga rero izinyeshamba za Kagame zabinjiranye birashoboka. Rero no kuba makini cyane bakarabira kure kugira ngo bazitiri bataroneka baje kuyora basanga basheje. Ko no umuvugizi w'izinyeshamba Dr. yaravuze yuko ubu M23 kiregereza. Yes, kiregereza kugira ngo ishobore kwegera igisagara ca Uvira. Mu gihe muri Uvira aho badatekanye urumva yuko hari bitogeneza, ariko no babwira yuko mu nkengera z'isagara ca Uvira basigara barundi niho bari, niho bacunze umutekano, bacunze igisagara ca Uvira, ariko ntibagicungiye ndane mu gisagara. Bari inyuma y'igisagara ca Uvira. Urazi yuko ugomba gucunga ikintu neza ntukijamo, uhagarara inyuma uja kuri yaje kugira ngo umwasi ashobore kuza aze umubona. Si ivyo gusa, mu bice bisanzwe byarafashwe n'inyeshamba z'u Rwanda, inyeshamba za Kagame, hari byinshi bitwe birahavugwa. By the way, haravuga kujanye no gutangura amashuri, aho ku munsi mwindwi turangije mu ntango zayo Colonel Nanga asanzwe arongoye no muhari w'inyeshamba yaboneka cyane ari kumwe n'abana b'abanyeshuri. Yavuga yuko bagiye gutangura amashuri, ndetse yarabahaye amasakoshi, amakaye, ibikoresho bikenewe abana bo ku mashuri byinshi cyane, aho yamenyesheje yuko
abanyeshuri bagiye gutangura amashuri atakibazo na kimwe. Mugabo nyuma twarababwiye ikijanye n'umutekano waho, aho abana bakiri bato cyane baciye biha amabarabara baravuga bati ntidushobora kwiga cyane abo ngaha muri Bukavu mu gihe igihugu atamutekano uhari. Ibyo ndazi yuko mwagiye murabyumva cyane, ariko icyo nagira ndababwire ko icyo kintu suko nanga yakoze isuka abana bagiye mwibarabara. Abo icyo ngira ndababwiye nuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aka Fati Beto usa nuko abo bagabo yabahejeje mu bijanye n'ubwenge. Ati gute Fati yaciye afata abanyeshuri nawe arabobrija kuri abahora biga kubusa, abahora bagirane plutôt abahora biga ku mafaranga batangura kwiga kubusa ku bwa Fati Beto. Icyo kintu murumva ko ari ikintu cyiza, kurisha amafaranga abanyeshuri Fati Beto yagikuyeho, mu gihe nanga wewe nawe nagira ibiguruza amashuri. Ariko ikintu cyo nyamukuru ku munsi wa hirya y'ejo Fati Beto yarungitse amafaranga aza guhemba abakozi ba leta basanzwe bari muri bijya bice. Urumva yuko ibice byose ariwe akibigenzura. Numva ni ikintu cyiza ubu Fati Beto ariko arakora. Bazokwigira abanyabwenge ahubwo wasange uyu Felix Tshilombo nawe yabarushije ubwenge cyane, kuko murumva yuko ibintu ariko arakora n'ibintu bidasanzwe. Ufata ubuce bakutwaye ubuce udatoza mikori, ubuce atarakimera kimwe ugabamo mugabo abakozi basanzwe bakorera akaba ari ubahemba. Ikintu cyiza cyane mbere kizonatuma izi nyeshamba zibona yuko nubwo zihari zitahari. Ibi reka tubitege iminsi, reka tubirindire kumbure tuza turamenya ibijya imbere. Ariko turashaka kumenya mbega niba abaziga ku ruhande rwa M23 n'abaziga ku ruhande rwa leta bizoba bimeze gute? Bizoba bimeze gute bantu mudukurikirana? Bizoba bimeze gute ko Fati yarekuye abana bige kubusa? uyu nanga nawe akaba yuguruye abanyeshuri nabo bige, mugabo biga kuri conditions zari zisanzwe zihari. Abanyeshuri nibazohavana bibabuza kwiga neza, kuko deja M23 ni hafise ishobora kubobrija ivyishatse kubera ko bijye bibanza ni ibifise kandi birumvikana. Mu gihe Fati we amategeko yatangira Kinshasa, reka tubitege iminsi kumbure tuzogenda turamenya bike uko vyifashe muri rusange. Kiri kintu twagomba tuyagiye ko ejo n'umusango twarababwiye bijanye n'ibitero bikomeye cyane biriko biragabwa mu gihugu cy'u Burundi, bigabwa cyane n'amateleviziyo yo mu gihugu cy'u Rwanda. Aho mu masaha ya gato no munsi bazinduye baravuga ku nyamakuru byabo yuko ikibuga cy'indege Melchior Ndadaye cyahinduwe ikibuga cyo gutegurira ko ivyuma biza gutera abakongomani, biza gutera abanyamurenge n'ibindi mu maramura byumva. Ariko nagira ndababwira abarundi bene wacu bashobora gutwabona n'ibishobisho ngo bumvirize ibiko biravugwa n'ajya amateleviziyo. Ndazi yuko mubizi yuko atakiza badushaka ko, ndazi yuko mubizi yuko ataterambere ry'igihugu cy'Uburundi bashaka. Ibyo ndazi yuko mumaze kubitahura. Rero nyamba ukurikirana bino binyamakuru bikurikirane umera nk'umusomyi w'urusaku. Ibintu ubumvise ko ntubihe umwanya kuko bamaze kutubwira byinshi bidusambura, ariko twaragerageje kwikomeza kugira ngo ntidushobore guma tubatega amatwi. Nubatumira rero kwama mukurikirana ibinyamakuru byo ngaha mu Burundi cyane ibivuga ukuri. Hari ibinyamakuru usanga biriko biravuga amakuru kugira ngo biprofite bezenterekana kugira ngo biryohereze abo bakurikirana. Yes birabaho, ariko nagenda babwira kuri BM4 please ko tuzokwama tugwanira agateka k'igihugu cyacu ndetse n'abarundi bose. Nta kinyoma tuzemera ko kitwinjira. Baturusha fan base natwe tubarusha ukuri. Bisobanura yuko kudutsinda rero bigoye, kuko ikinyoma na rimwe kigeze gitsinda ukuri. Ivyo ndazi murabizi, sinorinda kubisubiramo cyangwa ngo mpogore. Ivyo murabizi yuko ikinyoma kidatsinda ukuri. Ibi rero nobatumira rero abadukurikirana bose ukwiragiza bene izi nkuru zizewe tuba twabahaye kugira ngo zishobore gushika kure cyane hashoboka kabisa. Umurundi wese muri rusange azaramenya inkuru ko zimeze. N'utaba yayirose mugerageze kuyimushikanaho hari iki cyangwa nabonye hari abakora abateresheje mu video bakayabaha amukoze ikintu ciza. Hari ababishira mu audio bakabibaha abantu kugira ngo bashobore kumenya ukuri ko kwifasha. Rero nagenda bashimye cyane mukomeze uwo mutima w'urukundo
kurangiza ariko ndabasabe abantu bose mutarakora subscribe kugira ngo mubikore tubandanye twubaka umuryango munini wa B-Info Plus kumbure ukuri kuzobashe gushika kure hose hashoboka ya mitima y'abarundi babasha kwifatira babone yuko amazi atakiri yayandi abarundi twamaze guca ubwenge nuko reka nshimira cyane umuntu wese twabanye mino camake ndibaza yamenye bitari bike yamenye situation ya Uvira ndazi yuko benshi ari byo mwarimu shaka kumenya muri Uvira kabisa amasaso yaravuze ariko ibyo tutaramenya nabo bahasize ubuzima ko nta migwano yabaye mu buryo bwiwe. Yes, kalenda bifurize kugira weekend nziza kugira isabato nziza ndanabasaba yuko wese tubanyuma kino iganiro tugeze icyo uvuga muri commentaire ikibanza cyiza twabasigiye kugira ngo mushobore gushiramo intererano zanyu kugira ngo tubashe kuzikorera. Rero kumbure turasubira mu bindi biganiro turi kumwe n'umusisanguzi kugira ngo tubashe kuyaga byinshi mu buryo bwimbitse. Murabizi yuko ndi kubona umusisanguzi tubabwira byinshi. Rero reka ndabikebanure nizere yuko twongera guhura mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi. Bye bye.